gisagara ca Bujumbura, Commissaire de la Police Jimmy Hatungimana yatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 8 Ruhuhuma mwaka wa 2022. Intumbero kwari kumenyesha ivyo baganiriye n'abajeje intwaro, bakaba barabiye hamwe ibijanye no kuriha amakori n'amatagisi ndetse n'ibihano bitegekanijwe n'amategeko. Ingingo zafashwe mu iyo nama: guhera igenekerezo rya 15 Ruhuhuma uyu mwaka, ibihano kubacerewe kuriha bizotangura gushirwa mu ngiro. Impapuro zose zisabwa muri meri ya Bujumbura zizotangwa ari uko uwuzisavye yerekanye ko yarishe ikori ry'agataka hamwe n'amatagisi kubakora urudandazwa. Umuntu wese akeneye izo mpapuro asabwa kwibangikanya ikaye ndangamuryango kugira ngo ifashe kumenya aho uyu muntu aba. Hagiye gukorwa ihimiriza inzu ku nzu mu ntumbero yo kumenyesha no gukabura akarangamutima ko gutanga amakori n'amatagisi. Tumwumvirize. Ndamenyeshe ko iki gikorwa twashimye kubikoresha muri kino kiringo kuko nkuko mubizi twaratanguje igikorwa cyo kumenyekanisha no gutanga amakori. Rero icyo gikorwa gikorerwa mu gisagara ca Bujumbura, arico gisagara nyene aba bose mwabonye twakoranye no munsi. Yari intumbero yuko tubereka aho tugeze mu gikorwa tumaze imisimo, hanyuma n'amakenga igihe tutobananya tubikora neza. Rero twabashize ku kivi, ejo bukera bazoza ku kivi, na cyane bazokora gute? Bazokora ari uko umushefu de quartier wese aharuye akoranye na nyumba 10 rero azokoresha inzu ziwe 10 kugira ngo ahimirize yongere arabe neza ko igikorwa kiriko kirakorwa neza, ata muntu numwe atoba yari rengagije kuza kudeklara canke kuriha amakori. Rero ivyo turavyumvikanye, deje kuvyumvikana rero twaciye dufata dushika ku ngingo zikurikira. Ingingo ya mbere twafashe yuko guhera igenekerezo rya 15 Ruhuhuma no mwaka, ibihano kubacerewe kuriha bizotangwa gushira mu ngiro. Ingingo ya kabiri nuko impapuro zose zisabwa muri meri ya Bujumbura zizotangwa ari uko uwazisavye yerekanye ko yarishe ikori ry'agataka hamwe n'amatagisi kubakora urudandazwa. Ingingo igira gatatu, twumvikanye yuko umuntu wese akeneye izo mpapuro asabwa kwibangikanya ikaye ndangamuryango, ariyo twise mu Gifaransa ikaye de ménage, kugira ngo ifashe kumenya aho uyu muntu aba nuko aba ariko arariha amatagisi n'amakori. Ingingo ya nyuma twafashe nuko hagiye gukorwa ihimiriza inzu ku nzu mu ntumbero yo kumenyesha no gukaburira akarangamutima ko gutanga amakori n'amatagisi. Izo rero nizo ngingo twumvikanye kandi zigiye gushirwa mu ngiro vuba na bwangu. Ntarakamutira abanyagisagara kuri ico gikorwa kiyo kirakora ko kandi abanyagisagara ca Bujumbura akamo twobatera nuko bomenya ko umutanga kori aba ariko aritungisha. Utanze ikori, iryo kori niryo rizoheza rigafasha ibintu bimwe bimwe gukorwa, na cyane ko muzi yuko mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'urugo y'iwacu nayo matagisi nyene twikora kuri ayo matagisi kugira ngo turangure imirimo itandukanye harimo no guhemba abakozi. Ico rero gituma tuvuga tuti abanyagisagara bijukire kuza barariha amatagisi n'ayo ma impôt locatif asanzwe ategekanijwe kurihwa kugeza itariki 30 z'ukwa gatatu no mwaka.